kazina muntu ingene kimeze. Vyitwa agateka kazina muntu, sagateka k'abagenzi, sagateka k'abakunzi bacu, nagateka k'umuntu wese yitwa umuntu. Kandi nimba dukeneye ko Burundi buzokira, biteza guca mu kubahiriza agateka k'umurundi wese. Rero numvise ko ubwa mbere murazi ko amakuru yavuga ko bagiye gusaka kwa Bunyoni bakamubura. Inyuma ryaca ndonka amakuru yo mwibanga kandi yizewe neza, avuga ko umuryango wa Bunyoni ubohewe mu nzu yawo, avuga ko abana ba Bunyoni batakirekuriwe kuja mu ishure. Nta muntu numwe aharanira agateka kazina muntu vy'ukuri yoshobora kumva ibintu nk'ivyo akavyihanganira, nta numwe. Nico gituma ndavyumvise nabaye wa mbere semerera nti ningoga uyu muryango nuhabwe uburenganzira bwawo. Ntivyumvikana abantu baja gusaka bakaca ari ibi bintu byo mu nzu, ntivyumvikana kuganira umwana n'abavyeyi mu cumba kimwe mu nzu yabo, ntivyumvikana ibintu bariko barakorerwa gushikaho twari dufise n'ubwoba bw'ivyo bafungura n'ibiki. Ivyo bintu ntivyumvikana. Nta muntu numwe afise umutima yo kumva ibintu nk'ivyo akavyihanganira. Nanje sinashobora kuvyihanganira. Uyu munsi ndashima ko ako kamo twateye n'abandi benshi bakakiriye, maze leta ikagondozwa. Amakuru mfise ubu akavuga ko uwo muryango warekuriwe kwidegemvya aho muhiri wabo. Ico ni cambere ciza. Mu nyuma numvise ko Bunyoni yafashwe. Umunsi twumva ko yafashwe aho ku munsi w'Imana, haciye hatangura gusohoka amakuru avuga ko Bunyoni ageze muri Zambia, Bunyoni ageze muri Tanzania. Ugasanga biriko birasohoka. Ivyo bintu ndazi ingene bikorwa n'iperereza. Iyo iperereza ryafashe umuntu ryo nyene rirasohora amakuru atandukanye kugira ngo risamaze abantu. Kandi iyo bakoze ibintu nk'ivyo umuntu babagira bamwice, ku buryo mu nyuma hazoca haguma yandi makuru avuga ngo Bunyoni muri Zambia yarakomeye, Bunyoni yarabandanije muri Zimbabwe, Bunyoni arafise ibintu muri Zanzibar, Bunyoni. Ugasanga umuntu baramaze kumwica ariko akagumizaho amakuru aho icizera abantu, baguma bibaza ngo ariho, ngo yarahunze baramwishe. Narabonye ibyo babikora kuri General Major Jeremy Ntiranyibagira no kuri Colonel Edouard Nshimirimana igihe bafatiwe muri Tanzania muri 2017. Iperereza ryagumye riturungikira amakuru menshi cyane avuga iyo abo bantu bari, gushika naho n'uyu munsi hari amakuru bagisohora avuga abo bantu ngo iyo bari, ariko bitwe ko babishe. Ni nkuko gushika ubu hari amakuru agoye kumenya ajanye n'uwaho datwara uwo mugambwe Hussein Rajabu. Naho nyine twumva ibintu vyinshi kenshi biza bizananye mu iperereza tukayoberwa ivyo ari byo. Rero ndiko ndumva ayo makuru atanguye kuri Bunyoni vyaraboneka ko bagira baca bamwica. Ntabwo mugwanira hagati y'akazina muntu twebwe duharanira ko abantu bicwa ico bo bagirizwa ico ari cyo cyose. Twe tugwanira ko umuntu yagirizwa ikintu ahagarikwa akajanwa mu butungane, ivyo bamwagiriza bakavyerekana, hanyuma nawe akavyisigurako. Mu gihe atavyemezo bikwiye biriho, uwo muntu akarekugwa akidegemvya. Mu gihe naho icaha kimwagiriye, uwo muntu agahanwa hakurikijwe ibiteguwe n'amategeko. Kandi mu mwanya ariko araburana, uburenganzira bwiwe bwose bukaba bwubahirijwe. Nimba mugenda murakurikira Ndondeza, si Bunyoni wa mbere mvugiye canke tuvugiye muri Fokode no muri Ndondeza. Turamaze gukora ibiganiro ku bantu tuzi neza ko bisha abantu bari mu myiyerekano, mu nyuma nabo baranyuruzwa babugwa irengero. Dufise uburorero bwinshi cyane twagiye turakora kuri ivyo bintu. Akarero kamwe gusa, nta utazi uwitwa Musaga imbonera kure Aloyize Manirakiza batazira Musaga yo ku Musaga nyene, n'iyindi mbonera yitwa Edi Uwimana wo ku Musaga. Abo bantu iyo jewe bandonka kumbure simba ndi muzima, iyo baronka abandi batari bakimo dukorana kumbure ntaba bakiri bazima, baba baranyurujwe bakabugwa irengero ryabo. Umunsi tumenya ko nabo banyurujwe, twafashe ya mbere mu kubatabariza naho batigeze basubira kuboneka. Ikindi cya kabiri, jewe nyene ubwanje ntakoze kugira ngo umuryango wa Musaga umukenyezi wiwe n'abana bashobore gusohoka igihugu. Narabikoze ndavyemanga. Iyo basohotse baja ndavugana nabo ngaho kugira ngo izo mpunzi bazakire nk'izindi kandi banazikingire, kubera ko
zashobora kugirirwa nabi mu ikambi y'impunzi bahuye n'abandi. Ndavyemanga, ndibuka ko hari abantu bakoze amaudio y'ukuntuka bavuga bati ni gute uvugira umwicanyi natwe yatumaze, ni kubera iki utareka ngo nawe bakorerwe ivyo badukoreye. Ndibuka ko habayeho amaudio akomeye cyane y'abantu bariko barantuka. Ivyo ndabimenyereye. Uwuharanira agateka kazina muntu nuko nyene ameze. Nagiye gutangara ku vya Bunyoni mbonye n'abitwa ngo bara bagenzi biwe, abitwa ngo bahoze hafi yiwe, abatwumva nka bawiri Nyamitwe baja kumbuga ngurukana bumenyi baradutuka batwambika ibara ngo kubera tuvugiye abenga iyo me Bunyoni. Nukuvuga na gwa rukundo rwabo ruratangaje ngene rumeze, aho bogize baturagize neza ko dutabarije umuntu barashavuye ko uwo muntu ndamuvugiye bavyita uburyarya. Uko niko kudatahura icarico kugwanira agateka kazina muntu, sagateka k'abagenzi ndabisubiremwo, sagateka k'abacu, nagateka k'umuntu wese, tugwanira ko umurundi wese agira iteka, umurundi wese. Itariki 25 ndamukiza umwaka wa 2015 Perezida Petero Nkurunziza yarihisemwo kwitoza mu kiringo ca gatatu mwagwanije muvuga ko kitemewe n'amategeko. Itariki 26 ndamukiza umwaka wa 2015 mwahamagariye abarundi kuja mwibarabara kugira ngo biyamirize ico kiringo kitemewe n'amategeko. Pacifique Nazwe nagira ndababaze ubwo rugamba mwari mwatanguje muri 2015 mbega uno munsi mwaratsinzwe canke urugamba ruracabandanya? Murakoze. Murakoze no kuri kano kabazo ka kabiri mumbajije, aho mugize muti murabona Perezida Nkurunziza yaravuze ko ashaka kwigiringo ca gatatu, agira ko aranabikora, hanyuma namwe mwiyamirije kiringo cibo ca gatatu. None uyu munsi ubwo rugamba ruracabandanya canke mwararutsinzwemwo? Muri bene ibi bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu, ntabwo nibaza ko twokwigera tuvyumvira mu majambo yo gutsinda no gutsindana. Gutsindwa, gutsinda, gutsindana, tuba twinjiye muri rya kosa nyene nari mpejeje kuvuga mu kibazo ca mbere. Kimwe mu bintu vyica Uburundi nico cuko haba uruhande rugira ruti twebwe turashaka gukora ibi, bariya turahangana kandi turabanesha, canke naho bamwe bahanganye akaba aribo banesha, uwunesheje kacavuga ati bariya turabaheza kuko ivyabo vyananiwe. Igihugu ntigishobora kumera gutyo. Igihugu kigizwe n'abana bacu bose, kandi ab'igihugu bose ni magiriranire. Ntawe utsindwa ntawe utsinda. Ndavye ivyo twabonye muri 2015, sinovuga ngo hatsinzwe uyu mugwi ngo hatsinzwe uyu, hatsinzwe Burundi. Kuko igihambaye ku Burundi ni giki? Igihambaye ku Burundi nuko tubwubaka, nuko Burundi tubuha umutekano, nuko abarundi batekanirwa, nuko igihugu tugiteza imbere, twese abana bacu tukagisangira atawanja wangura, twese tukakibana mwo mu mahoro. Nibukije ico twari twipfuza muri 2015, indoto yacu yari iyihe? Hariho amasezerano yarusha yari yagerageje gutora umuti w'ikibazo c'injyane mu Burundi. Ayo masezerano yarusha avuga ko ingorane zo mu Burundi ari ingorane za politike, ariko zifise imizi ikomeye ifatiye ku moko. Muri uko kuvuga ko ari ingorane ya politike, basiguye ko ikibazo kihari ari uko abafise ubutegetsi bamwe bagerageza kubugumako uko bashoboye kose, bakaca bakumira abandi kugira ngo ntibabushikire. Hanyuma bamwe nabo bumva bakumiriwe baca bakora ibishoboka vyose kugira ngo nabo bakureho bamwe babufise. Akora udarusha rero amasezerano yarusha asigura ko ikibazo nyamukuru ari icingene
abantu bashikira ubutegetsi n'ingene babuvako hamwe n'ikibazo cyo gusangira ubutegetsi. Ariho inyishu zose zatowe muri ayo masezerano zose zitera zija kuri ico kibazo nyene. Ni gute abantu bashikira ubutegetsi, ni gute abantu babuvako. Naho bakiye bagira bati nta muntu n'umwe atwara Uburundi azigera asubira kurenza ibiringo bibiri, ikiringo cyose kimara imyaka 5. Uko bigenda kose nta muntu azosubira gutwara Uburundi imyaka irenga 10. Ico nico ca mbere bumvikanye. Barerekana ingene abantu baja mu butegetsi batowe, hanyuma n'uwutsinze ntace yihariza ubutegetsi wenyene. Bashiraho ibintu bituma uwufise ubutegetsi abusangira n'abandi banyapolitike batari mu mugambwe wiwe, akongera akawusangira n'abanyapolitike badasangiye ubwoko nawe. Kubera ko muri kahise twamye tubona uwufise ubutegetsi agerageza gukora ku buryo ubutegetsi buhinduka ubutegetsi bw'ubwoko bwiwe, bukongera bukaba ubutegetsi bwigizayo abari mu yindi migambwe ntibagire ijambo mu gihugu. Izo nizo njyane twabayemwo imyaka yarenga 40 imbere yuko haza amasezerano y'Arusha. Igihe rero tugeze muri 2015 twari dufise umukuru w'igihugu amaze imyaka 10 ku butegetsi, Petero Nkurunziza. Akaba afise umugambwe wiwe. Uwo mugambwe wiwe muri iyo myaka 10 wari wamaze gutera ingorane, ariko kubera ko hari hibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha ibintu bikagendeka. Ingorane zo kugerageza gukumira abandi zari zamaze kuboneka, ingorane zo kwigizayo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, abantu bapfungwa, abantu bicwa, twari tumaze kubona safisha, twari tumaze kubona bagerageza kuzimya abo mashirahamwe yigenga ngo ntibagire ijambo mu gihugu. Ingorane zari zamaze gutangura kuboneka. Rero tugeze muri 2015 tugeze muri wa mwanya hari umukuru w'igihugu ahejeje ya myaka 10 mugabo akavuga ati sinemera kuvaho. Nukuvuga ca kibazo c'imbere y'amasezerano y'Arusha kiraje, aho abantu bigungira ko ubutegetsi bakavuga ati turabuguma kuko bigenda kose ntituhava. Tukaba tuzi ko iyo umuntu agize ivyo bica bikwega abandi bavuga bati ntitubikwemerera, turakora ibishoboka byose uhave. Twebwe nk'amashyirahamwe yigenga muri Mouvement Heart au Troisième Mandat twabona ko inzira yonyene yo gukiza Uburundi muri uwo mwanya kwari uko twumvisha umukuru w'igihugu ahari ko inzira afashe itari nziza ku gihugu, itari nziza ku mugambwe wiwe, itari nziza no kuri wenyene, hanyuma ikaba atari nziza ku Barundi bose. Ivyo nivyo twagerageje kumwumvisha. Rero muri demokarasi ibintu bigenda gute? Ibintu bwa mbere biravugirwa mu nama nshingamateka, niyo nzira ya mbere ahantu haganirirwa ibya politike. Mu nama nshingamateka murazi ko yagerageje guhindura ibwirizwa shingiro bakabimwankira. Inama nshingamateka yaza yavuze, kandi iyo nama nshingamateka yari irongowe n'umukuru wayo yava muri CNDD-FDD. Iruhande y'ivyo igice kinini c'abagize inama nshingamateka baraba CNDD-FDD. We yafata ko mu nama nshingamateka ibintu birengana atakibazo. Inama nshingamateka iravuze. Iyi nama nshingamateka imaze kuvuga nayo ikarengerwa canke ikaba idashobora kuvuga ibyo abanyagihugu bashaka, hakurikira ko abanyagihugu bonyene bavuga. Abanyagihugu bavuga kwinshi, baravuga mu bijanye no kwandika, baravuga mu bijanye no gusohora ibiganiro bigaca mu maradiyo hakaba ikiganiro. Ivyo byose byaguma vyerekana ko abarundi batemera, hari igice kinini kitemera ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Rero ivyo byose bimaze kurengerwa, impanuro zose zatanzwe nkuko nabivuze mu kibazo ca mbere, haba hasigaye abanyagihugu usanga basigaranye inzira ya nyuma nije yo gukora imyiyerekano. Mu Kirundi ubutegetsi buhari no munsi buratuka imyiyerekano. Ubutegetsi buhari no munsi ntibuzi ko imyiyerekano ari inzira ya demokarasi. Imyiyerekano yemerwa muri demokarasi nyene gusa. Burya bayita CNDD-FDD ahantu hagaruka ijambo demokarasi incuro zibiri zose mu izina bihaye, bakibagira ko demokarasi yubakiye ku ijambo ry'umunyagihugu.
imyiyerekano ni kimwe mu nzira umunyagihugu akoresha mu gusohora ivyumviro vyiwe. Ntabwo imyiyerekano yitwa imigumuko, ntabwo imyiyerekano ari kurwanya, ari umwasi w'igihugu. Ariko rero n'ubutegetsi butigeze bwemera kuva bukibaho ko abanyagihugu bashobora kuvuga bakoresheje imyiyerekano, kiretse iyo ari imyiyerekano itunganijwe n'ubwo butegetsi nyene gusa. Rero nk'abanyagihugu twaragiye guserura ako kamo, ako kababaro twari dufise, twibaza tuti iki nico kigwanisho ca nyuma kugira ngo umukuru w'igihugu abone ko inzira afashe itariyo. Ikibabaje aho